Yesu nashimwe. Ugoro biganza turamukanye ndabaramukije mwese mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Twasenze Imana dusoma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 4. Turabeyo ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 4. Turabeyo amajambo y'Imana. Nitwa Emery Manirakiza, nize ibintu byo kubaka muri NS. Reka tuvuge Yesu. Umurongo umwe wa 23 yari Yesu ariko avugana n'umunyasamariyakazi murazizi inkuru ariko dusoma uwo murongo. Anditse ngo ariko igihe kiza kandi kiragize gute? Kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera Data mu mpwemu na hehe no mukuri, kuko Data agira gute? Arondera abamusenga bameze batyo. Yesu nashimwe. N'uyu muntu yari umuntu w'umunyabyaha ahura na Yesu bavugana amajambo akomeye, bagiranira ikiganiro kirekire nk'uko nabo uno munsi muriko muragiranira ikiganiro na Yesu. Mbega Yesu ari hano? Mubona tumbereye hehe? Ari hagati yacu. Iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho no kwijana n'ibicindwe mu gihugu hagati. Subiremo neza. Kandi kiragize gute? Kirashitse ngo niho abasenga Data bazomusengera hehe mu mpwemu no mukuri. Ndabibifurije mu izina rya Yesu. Kandi hepfo hari ikintu gikomeye cyane, niwo murongo mfise. Handitse ngo kandi Data ararondera abamusenga bameze batyo. Yesu nashimwe. Muri iyi minsi hagize iminsi haba ibintu by'amarokritema y'abarimu. Ubona ngo avi dokwa dorokritema. Iri jambo ryarafashije cyane. Imana iri kwiragomba kurokrita abantu bayisengera mu mpemu no mukuri. Yesu nashimwe. Umva dosiye yawe ikwi. Si mu mpemu gusa, ariko mu mpemu na hehe no mukuri. Mu byumve n'abari hanze ndaza mureka murabyumva. Imana yo mu ijuru iri kwirarondera abantu bayisengera mu mpemu na hehe no mukuri. Mukuri abantu badasambana, abantu banesheje amacakubiri, abantu bayikorera bashize ubwo. Muri iyi minsi umuvyeyi yarantumye ahantu kuvuga ubutumwa bwiza cyane mwenga haraje ubwoba. Mugabo Imana ikirangendera mu ijoro. Yesu nashimwe. Irambarira ko nkwiye kubivuga shitama. Yesu nabahezagire cyane. Nico gituma n'ubu Yesu nashimwe. Imana iri kwirarondera abantu bayisengera mu mpemu no mukuri, bayishingira intahe muri iki gihe cy'igisambanyi. Imana iri kwirarokrita abakozi bayo. Pawulo ari kwamura Timoteyo avuga mu bizana kubwira umuntu niyagira gute niyiyeza akitandukanya n'ibyaha azoba igikoreshwa cy'icubahiro cejejwe kigiriranye n'icyo ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose. Ndabibifurije mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryarameze ngo umuntu bisobanura ngo naho yoba umwana, naho yoba ari umuntu muto yatize, naho yoba ari umunyarwanda, naho yoba ari umunyamerika, ariko akabiki hari umuntu atari umuntu ngaho. Umuntu niyagira gute niyiyeza akitandukanya n'ibyaha bya kino gihe. Umuntu niyiyeza akanesha intege z'iki gihe cy'akamenyere, azoba igikoreshwa cy'icubahiro kigize gute cejejwe kigiriranye n'ico ikimazi cyatunganirijwe igikorwa cyiza cyose. Umwami Yesu nabahezagire. Mana turagushimiye, nuhabwe icubahiro kuri kurarokrita. Royi haleluya, uri kurarokrita abantu bagusengera mu mpemu no mukuri, atari mu bujyajya, atari mu ntege nke, atari mu binyoma, ariko mu mpemu
urakoze turagushimiye. Rero mana n'urokirite umuntu adakwije dosiye, umuntu adakwije dosiye yaje muri iki gikorane, dosiye yiwe ikwire ducika abantu basenga Imana mu muhemu kandi bayisengera mu kuri. Urakoze turagushimiye kubikoze, ufasha abari inyuma, tubisengeye mu kwizera mu izina rya Yesu. Abumvise amajambo y'Imana Yesu abahezagire.